aho umuntu aca yibaza ati none inyigisho z'uko Bikira Mariya yafadikanije na Yezu gucungura abantu ko ari umuhuza adushikira akadushikana ku Mana, izi nyigisho zo zazananye he zaje gute gushikaho zikwiragizwa ku isi yose abakatolika benshi bakazizera nk'ukuri kandi zitemewe na Eklezia? Mbega vyaje gute ngo abantu batwagwa n'ibishobisho byo gukunda umuntu gushika ku rugero rwaho bashaka kumunganisha n'Imana? Mbega n'ubukirisu bwa cane canke n'ukwemera guke gufatana no kutamenya no kudatahura ico Bibiliya ivuga? Mbega ibi bitanguye kuba nticoba ari camwa cyo kwemera inyigisho ataho zanditse muri Bibiliya ariko zishingiye ku vyipfuzo n'ivyumviro by'abantu bagiye hamwe bakavyumvikana hama bakavyita ukuri? Abakirisu bato bato nabo bagaca bakurikira nk'intama batazi n'ivyo bavuga, mu nyuma bakisanga batanguye kurenza urugero. Mbega bigiye kugenda gute vya bisabisho na zandirimbo ngo turakwituye udutambutse utujane ku Mana mu kwerekana ko Bikira Mariya ariwe nzira ishikana mu ijuru, atawishize mu minwe yiwe azokwigera azimira kuko afise ububasha bwo gukinga umuntu ko agwa mu caha? Ari naho abaprotestante n'abandi bose badasangiye ukwemera n'abakatolika bari bageze ku rugero rwo kwagiriza abakatolika ko basenga umugore ariwe Bikira Mariya.